iki n'ikibazo abantu benshi bagiye barambwira inbox n'abantu benshi novuga yuko bahura nabo nk'abantrepreneur amemta n'ikibazo jewe ubwanje nashoboye kuba mpura naco muri urugendo rwa business cyangwa muri urugendo rwa entrepreneur. Ni ikibazo gikomeye novuga yuko buri muntu wese ashaka kwiransa muri business, buri muntu wese afise projet, buri muntu wese afise umugambi usanga ahura naco, ikibazo cyo kuvuga ati nta mutahe fise, hamwe no rumwe mutahe nokora ibi, hamwe no bafise capital ingana uko nokora ibi. Sasa uno munsi muri episode igira gatatu, kuri episode ivuga ku mafaranga, episode ivuga kuri entrepreneuria, tuje cyane nje gutanga bimwe mu vyiyumviro nyamukuru bishobora kugufasha wowe mu entrepreneur udafise umutahe, uronka umutahe wo gukora ivyo wifuza. Hama muri iyi episode shaka kandi no kwereka ingene buri muntu wese ava ku busa ashika ku kintu gikomeye bitewe na volonté yiwe. Rero kugira ndabikwereke neza ngomba ndagutere iyi inkuru y'ukuri yashoboye kuba ibaho, ni inkuru yashoboye kuba inspira bituma nkora ikintu gikomeye ntari sanse gukora. Icyo kintu za kwibabwira mu mpera y'iyi video. Ni inkuru rero y'umudamu yitwa Marie yifuza gucreate entreprise, yifuza gukorera ivyiwe, yifuza kuba umu entrepreneur igihe kirekire. Rero umunsi umwe atashe avuye mu mirimo yo ya misi yose, abona ahantu hari inzu yanditswe ko iyi nzu irapangishwa. Yegere muri iyo nzu ararunguruka, araba mu ruhande yaho hantu, acavuga ati uko biri kose iyi nzu yoba ibereyemwo gukorerwamo restaurant. Maria araraba, marariweza avuga ati wow, indoto nifuza gukora igihe kirekire ubu ndabonye irabaye realize. Acafata za nimero arazitelefonako, nyene inzu aritaba, aramubwira ati nitwa Marie, nabonye inzu yanyu muko murayipangisha, nagomba kumenya muko murayipangisha ku mafaranga angahe. Nyene inzu aramubwira ati tupangisha ku mafaranga make cyane, ni $100 par mois, hama mugatanga avance y'amezi 8. Marie avuga ati nta kibazo ndayafise, no batora gute ngo je tuzohahurire, ndagwe n'urufunguruzo urabe indani neza ngene ibintu bimeze, ushimye ucuma avance uje utangura gukora. Ejo mu gatondo arazinduka Marie, ataraye amafaranga, aragenda aramuhanye n'inzu y'amahera, arabona inzu arashima, amuha avance nyene inzu baravana ko aramusinyira contrat, amuha urupapuro. Marie abaratanguye business yiwe ya restaurant. Ukwezi kwa mbere ariko arakora ariha neza inzu, ukwezi kwa kabiri akora ariha neza inzu, yunguka bien. Ukwezi kwa gatatu Marie umunsi umwe atashe mu gatondo bukeye, agiye kugura restaurant yiwe kuri Kwami, asanga munsi ari igipapuro bacishije munsi y'umuryango kivuga ngo iyi nzu iri mu ideni rya banki kandi iri sezi, bivuga yuko guhera no munsi murikuriwe gukorera muri iyi nzu. Marie atoye rujya rupapuro araruraba, asanga aho ari nimero z'abo bantu bashoboye kuba babanye n'iyo banki. Acara telefona kuri iyo banki, hano ego ni jewe Marie akora kuri yanzu, akora muri yanzu bavuze ko iri sezi, kandi nagomba mbaze ikibazo cyahabaye ni icyahe, kuko jewe nariha neza nyene urupangu mushake mu mubaze, nta deni ndamufitiye kandi ndahafata neza, isuku rirahari rirakwiye. None ikibazo kirihe kugira mushobore gusezisa inzu canke mushobore kumbuza kubandanya ndiko ndayikoreramwo? Banki iramubwira ati ikibazo si wewe, ahubwo ikibazo ni nyene inzu. Urumva iyo nzu bayubase muri credit ya banki, rero nyene inzu yarananiwe kuriha kandi turatuhamaye ikiringo kingana uko. Bw'ivyo inzu yaciye ihagarikwa kugezaho izogurwa n'undi muntu. Rero mutwihanganire. Marera bavugira ati ngo none mubigenza gute uyo muntu azoyigura basi mushasha banki twavugana, je nkabandanye ndayikoreramwo kuko nsanzwe ndi haneza, ndumupanga mwiza kandi ndayifata neza, je na kibazo. Nyene banki mubwira ati twebwe nituriko dushaka kuyipangisha, tukeneye umuntu aza kuyigura, na niyo mpamvu twateguye icyamunara dimanche isaha iyi. Dimanche iragera 14h, Marie aritegura aragenda muri icyo cyamunara. Ashitse asanga ari abantu b'abagwiza tunga, abantu benshi batandukanye. Marie agezeyo nawe naricara mu bandi, hama nyene banki atangura agira annonce ngo rero yanzu yacu iramana twagomba tuyidandaze ku mafaranga angana na $1000. Abantu bari tayari
umuntu ari tayari gutanga $1000 aduze ukuboko. Mari abona abantu baradugije nawe ne araduze $1000, acahaza uwundi wa $1000 Mari acaraduza $1300, acahaza uwundi wa $1400, Mari nawe araduza $1500, acahaza uwundi wa $1600, Mari araduza $1700, Mari arasubira kandi araduza, acahaza uwundi wa $2000, Mari nawe araduza $2500, haza uwundi wa $10,500, Mari acashira kuri $10,600. Banke ikiranonsa $10,601, $10,602, $10,603. Mari abaraganya inzu ya $10,600. Ku mufuko wiwe yarafise $1,000. Afise ikibazo ca $9,600 kugira ashobore kuganya iyo nzu. Mari ahejeje baramufelicita, agenda kuvugana na banki, acarabaza banki none nca ndiho ubunyene. Banki iramubwira ati oya uzoriha inyuma y'indwi imwe, niyo ca tuguha impapuro zose tumaze kuzandika ku izina ryawe, ahamara tuduha amafaranga asigaye. Mari yarafise 1,000 acaragitanga kome avance yerekane ko ari seriye, acagenda mu rugamba rwo kurondera amafaranga angana na $9,600. Marashitse iwiwe yajovye atazi ico akwiye gufata n'ico akwiye kureka, mugabo aricara ariyumvira ni hehe no kuri aya mafaranga. Ijoro ryose arariko ariyumvira, mu gatondo sinzi ngene intuition yashoboye kumubwira ati fata abantu bawe bose ufise muri telefone yawe bandike. Maraca afata kaye n'ikaramu atangura kwandika umuntu umwe n'inimero, azandika ashira ku ruhande. Acera ku muntu wa mbere, arasubira kandi na telefone wa kabiri aramubwira ati nicyo kibazo ufise, je ndashaka kuguha $1,000 nta ngorane, gutyo. Mari aratikita mu bantu, tikita abamuha 100, abamuha 200, abamuha 300, abamuha 400, abamuha 1,000, abamuha 1,500. Hagera samedi, gahunda ari ya 14 dimanche kugira agende gutanga amahera yarasigaye, bashoboye kuba mu gipapuro hama bandanye na business yiwe. Hagera samedi, Mari afise amafaranga angana na $8,600. Muri ayo mafaranga yose aburamo $1,000 kugira akwize $9,600, aza gukwiza ya $2,600 kugira ashobore kuganya inzu. Mari hageze icyo gihe yihebuye, atabona aho aya mafaranga yo yakura, amaze gutelefona abantu bose, abamubwiye oya, abamubwiye ko bayafise n'abatamubwiye ko batayafise, abayamuhaye bose contact yiwe yose zaheze, atakindi asigaranye. Yacitse intege ahandi atangura kwibwira ati nakundi inzu irancitse kandi ncanugara naye nagerageje gukora byose. Atanguye gutegura kandi cya gipapuro cyiwe arabe abantu bose bagiye baramuha amahera kugira atangure kuba telefone abasubiza. 19h samedi yumva appel, Mari agenda kwitaba. Allo, niwe Marie? Ego ni jewe Marie. Hama twarabonye message yanyu mwatwandikiye mutubwira ikibazo mufise, kandi vraiment restaurant yanyu twari tuyizi kandi twari tubashigikiye turanabakunda, ngo rero muba mwarakwije. Barababwira ati oya sindakwiza. Abo bantu bace baramubwira ati mboje na madame twicaye turiyumvira, twari dufise $1,000 twaguma tuje muri vacances, aya $1,000 turamutse tuyabahaye hari icyo yo kumarira. Mari arababwira ati muzoba mukoze cyane kuko niyo narimbuze kugira nshobore ejo kudepoza amafaranga narimbuze nshobore kuganya ijyanzu. Barabwira ati nta kibazo, tubwira ingene ayo mafaranga yo gushikira, twebwe tufuma tugenda mu nyuma muri vacances, wewe mugabo wamaze kurekipera inzu hamubandanye ibikorwa byawe. Maracara babwira ati mbwira ejo nzobasange hehe. Baravugana aho bazobasanga. Mari mu gatondo yazinduka agenda gutora y'amahera, abarakwije $9,600, akwiza $10,600 yanzu abarayitsindiye. 14 hageze aragenda Mari adepoza, baramuha igipapuro arasinya byose, aba umupropriétaire wa yanzu abarayitsindiye. Inzu yatanguye ari umupangayi, mugabo ababaye umupropriétaire wayo kandi business yiwe ibirabandanije. Ndakubwije ukuri, umunsi numvise iyi nkuru naricaye hari muri 2021, naricaye ndiyumvira mvuga ati nugahe bushobozi, n'ubushobozi bungana gute uyu mudamu yari afise. None iyi nkuru itwigisha iki? Ko bwanje nayikuyemo ibyigwa bibiri. Ikigwa cya mbere ngo batubwira yuko ngo là où il y a la volonté il y a la vie. Muri iyi nkuru turabona ugushaka k'umudamu
yashaka kubandanya business yiwe, inyota n'inzigo n'ishavu na motivation cyangwa na volonté yari afise yo gushobora kubandanya business yiwe. Inkuru ya kabiri turabona system yoroshe cyane yo gushobora kuronka umutahe wa business yawe mu gihe uba uri certain, mu gihe iyo business yawe uba yizeye byanyabyo. Uti mu bwahe buryo? Reka kwanza dufate kuri kote ya volonté. Iyo Marie yari kwicara akavuga ati c'est fini, nakundi reka nsubize inzu y'abandi, ntagire wa mwete, ntagire ryashaka yo gushika aho abantu batangira ayo mazu cyangwa bagira ivya munara, Marie yari kuronka ayo mahirwe yo kuronka iyo nzu. Murabona na volonté yari afise kuvuga ati basi mfume njayo, umuntu aza kuyitsindira, jewe mfume mvugana nawe ashobore kuzoza, ashobore kunyemera kuzubandanya ndamupangira. Meni yarazi yuko ahagiye niba agiye kuyitsindira. Ico nicyo cigwa cya mbere. Tous les jours iyo ufise ijya volonté yo gushaka kurealiza umugambi wawe, ndakwijeje neza ko inzira zo kuwushitsa cyangwa inzira zo gushika kuri iyo réussite ubuzima bwonyene buzoyica, cyangwa Imana yonyene izomenye ko izobigenza. Me icyambere kwanza gira ya nyota kugira ya volonté yo kurealiza umugambi wawe. Le fait kuba ufise projet nziza, le fait kuba ufise indoto nziza nibihagije mu gihe udafise ya volonté ya courage yo kumva yuko utegereza gukora ikintu kubwo umugambi wawe. Rero nicyo kintu cyambere twiga kuri Marie. Buri entrepreneur wese akwiye kwiga iyo shaka, iyo nyota yo kumva yuko hari ikintu abwirizwa gukora kubwo umugambi wiwe. Inkuru ya kabiri turabona yuko objectif uko iba ari nini kose iyo igabuwe iroroha. Marie yakoresheje system yo gushobora gufata ya mafaranga yaramuremereye agenda yagabagabanganya mu bantu. Muri ico gihe bica bimworohereza kuronka ya capital total yarakeneye. Iyi system nawe urashobora kuyikoresha. Urashobora kuba ufise projet uvuga ati je vraiment iyi projet ndi sûr et certain dose amafaranga angana uko irashobora kurealiza, irashobora kuba realize cyangwa irashobora kuzanira réussite runaka. Muri ico gihe ereka abantu volonté no gushaka ko kurealiza iyo projet yiwawe, urabe yuko uzobura abagushigikira. Urashobora kuvuga ati twebwe nta muntu n'umwe atuyashigikira iwacu, question sabi wani meme n'umuntu wari we wese ashaka kugushigikira, mugabe first banza ugire ijya conviction yahandi uvuga ati je ndi sûr et certain umuntu yamwe ibihumbi ijana byiwe uzoyamusubiza. Ikibazo uzosanga abantu benshi bakunze guhura nabyo nukungene umuntu aba yakwizeye mugabe ntushoboye kumusubiza ayo mahera. Rero umenya yuko muri business udashoboye kuba umwizigirwa, we wananiwe ugitangura. Bivuga yuko umuntu uzotumbera ukamubwira ikibazo ufise akakwizera, nawe uzomubere umwizigirwa mu kuyamusubiza. Uko niko abantu bubaka business. Menya neza yuko si umugambi mwiza ushikana umuntu muri réussite, si rêve nini ishikana umuntu kuri réussite. No, ni courage umuntu aba afise na confiance muri aba yifitiye, hama kandi na loyauty uba ufise. Rero kubwanje novuga iyo nimo maseke akomeye. Jewe rero mu gihe numvise iyo nkuru naricaye hasi ndashusha umutwe mvuga ati nanje ndabigenze gute. Ico gihe ndavyibuka j'étais un homme tellement ambitieux ku buryo nicaye mvuga ati okay, ndakeneye amafaranga agera kuri 10 million yaronka gute, nangura kuyadiviza mbona neza yuko iyo 10 million kugira ndayironke nza gukenera abantu 1000 bashobora kunshorera umupira, ko nakora imipira bashobora kunshorera umupira, hama abantu 1000 nkabadandaza ko bose ninafata ico 1000 ngayikwije n'abantu bagera ku 1000 n'batari 1 million nzakuronka 10 million. Nakubise ibiharuro mbona ko y'amafaranga yoboneka kugira ngo abantu 1 million ashobora gusaba ayo mahera 1000 sinobaronka. Mais il faut que nkore ikintu kizotuma abajyo abantu bazi. Ndashusha umutwe ndabura ikintu ushobora gukora cyo gutuma umuntu ame 1000 ciwe narinze kukimubaza. Bien sûr je sinakoresheje strategie ya Marie, mugabo Marie yashoboye kuba nyigisha ko urashaka kugira objectif nini mais ugashaka kwidiviza mu bantu amugashaka kwiresisa. Rero je cyo nakoze nashoboye kuba cyangre ya marque, icyo gihe nari mfise besoin ya 350,000. Iyo marque ndayikire ndavyibuka ndi kumwe n'umugenzi wangu ati je ngene amafaranga ngano 2020 yinji umva ide nayigize 2020 mugabo 2020 nakina kimwe nigeze nkora kuko aho ariko ndimvira marque yahe no kora cyo gutuma abantu bazanira 1000 ndabura 2020 yinji ndabibwira umugenzi arambwira ati ayo 350 keneye hamwe wo create iyo marque ni jeje nyine no yakwihe.
determination na conviction yakoresheje kugira ashobore kunkonvenka jewe cyansumisa gukorera marke ndakriya marke yari marke ya mbere 2021 natangiye gukora atawusha narahamwe mfise ndabwije ukuri ico gihe mu minsi 10 twakoze iyo mipira je ku gatwe kiwanje nagize fois 10 y'amafaranga nari nkeneye bivuga ko nawe uno munsi bashaka kudakoresha strategy je nakoresheje gucreate ikintu mwe ukavuga ati je ndafise abantu bizeye cyane banyizeye ndamaze gutera intambwe imwe yo gukora abantu barabonye icyo ngora mugabo ndabona avec 5 millions ndamutse ndayaronse no kuri ikintu gikomeye hama ukaraba iyo 5 millions dose abantu 10 baba 500,000 zoba ndayakwije kuko umuntu biroroshe yuko yoguha amafaranga 50,000 ari umwe ako kugwa 5 millions ari umwe rero sesa iyo niyo mentalite entrepreneur wese ukwiye kwadopta kuraba how ushobora kudiviza ubwo buremere bw'ikintu ukeneye ukakigabura ku bantu benshi yari ijambo numvise rivuga ngo kibazo gisangiwe kiranyaruka guhera ni nkuko nyene umunezero usangiwe uragwira rero icyo nicyo kigwa cyari cy'uno munsi ingene ushobora kuronka umutahe wo gukora umugambi wawe wowe nk'umuentrepreneur ndizera neza yuko nomara kwiyumvira uburyo bwiza bwo kurealiza cyangwa bwo gukoresha iyo system hamukamara kutuza confidence na conviction na volonté yo gushaka kurealiza umugambi wawe nta kibuza ivyo bintu zabishikamo mugabo wumve neza yuko na wundi muntu aza kubikora mu kibanza ciwawe kiretse wewe nyine